Shalom shalom bakundwa mumeze neza. Je ndameze neza. Ni Elvis Bright, akabiri gato gatekeye mwana nini. Behind camera twaba turi kumwe na Igoro Mabano mukozi w'Imana. Umujene akunda Imana yo. So uno munsi tugarutse ku yindi topic ya kabiri ivuga ku rukundo rw'Imana, about love of God. Yeah. Urukundo rw'Imana abantu benshi ari inkundo zitandukanye, ari inkundo za murazizi ya amarelation, abakundanye hamwe y'urukundo rw'Imana. Imana yakunze abantu bo mw'isi, yakunze abantu bayo, yakunze ngo kera nta bantu twari turimwo, twari abo gupfa rubi, ariko kubw'umwana wayo w'Imana Yesu Kristo twacitse bazima, hari ubuzima twakiriye. Ndafuwa pasi twari tuvugana ku kintu cyo kwakira umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwayo. Ndizera nakekeranye wowe ariko uraraba ino video, hari cyahindutse muri wewe, hari ubundi buzima waronse wakiriye. So dusimbire gato muri Yohani 3:16. Twese ni ijambo ry'Imana tuzi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Just icatumye Imana irekura umwana wayo w'ikinege, aha kandi Bibiliya iraprecisa neza, ni umwana w'ikinege. Mende majambo, si Imana yari ifise abana benshi ku buryo yorekura umwana umwe muri abo. N'uwo mwana yari isanganye wenyene ari we Kristo Yesu. Ariko kubw'urukundo, mende majambo, kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi, urwo rukundo niko rwaprovosi ko Imana ishobora kurekura pati yayo yitwa umwana wayo yitwa Yesu Kristo. Bisobanuye iki? Imana kurekura umwana wayo vyavuye ku rukundo yakunze abari mw'isi. Mande majambo, wewe Imana kugukunda wewe vyatumye iguha umwana wayo, vyatumye iguha ubuzima bwayo, kubera Kristo n'ubuzima bw'Imana. Hallelujah. Bibiliya ikubwira ati ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Umwizera, mu yandi majambo, iyo gift Imana yahaye isi, wowe urahari kugira uyizere hama uyakire. Iyo gift Imana yaguhaye iza kuguha access yo gushobora kudapfa rubi wewe, ishobora kuguha ubuzima. Hallelujah. Iguha ubuzima utarufise, iguha ubundi buzima bw'ijuru. Hallelujah. Uyo mwana, mu yandi majambo, Imana yafashe ubuzima bwayo ibutereka muri uwo mwana. Imaze kubutereka muri uwo mwana hama ikiramutanga. Hama uwo mwana amaze kuza kuri inosi, Bibiliya ikikubwira kino kintu, uco umwizera. Mandi majambo, iyo wizeye umwana w'Imana uba wakiriye ubuzima bw'iyo mana. Bibiliya ikikubwira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Uwo mwana araguha kuzohabwa ubugingo budashira mu izina rya Yesu. Urahari kugira umwakire, kugira uzuronke ubuzima budashira. Ngo inyuma ya buno buzima ngo hari ubundi buzima bw'abana b'Imana tuzobamwe. Aho manutse gato kuri 17 yashaka kubwira ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza. Mu yandi majambo, Bibiliya ishatse kukubwira ngo uyo mwana arafise na access yo gushobora gucira urubanza abari mw'isi, ariko icari kimuzanye bisobanuye iki? Bibiliya ikubwira ngo kera n'abantu twari turimo. Mu yandi majambo, twebwe abantu nitwari dukwiriye nitwari tuberewe ivyo bintu, kubera twari abanyavyaha, twari twarapfuye kera. Ariko kandi Kristo Yesu niyaraje kugira aducire urubanza. Ego nivyo twari dukwiye guciga urubanza, ariko Kristo niyaje kugira ngo aducire urubanza. Kristo yaje kugira aduhe ubwo buzima. Aha kuri 17 ashaka kugira ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Mandi majambo, ikintu twari dukwiye Yesu yaracirengagije.
igihano twari dukwiye Kristo yaracirengagije, aho kivuga ati reka ndabahe buno buzima bwanje, bice kubwira ati ngo kugira abari mw'isi bakizwe nawe. Mu yandi majambo, Kristo yaje gukiza abari mw'isi. Haleluya. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsinda kuko atizeye izina ry'umwana w'ikinege. Mu yandi majambo, utizeye izina ry'umwana w'Imana waramaze gutsindwa n'urubanza, waramaze gutsindwa n'urubanza. Mu yandi majambo, umwizeye ntazotsindwa n'urubanza. Umwizeye iri zina, uwizeye rino zina, Bibiliya ikubwira ati ngo nta rindi zina twahawe mw'isi y'izuba ngo ryo gukirizwamo atari rya Kristo Yesu. Mu yandi majambo, urakwiye kwizera uno mwana w'Imana kubw'urukundo rw'Imana. Imana yarafashe urukundo rwayo hama irutereka mu bantu, hama wowe urahari kugira wakire runo rukundo. Wowe urahari kugira just uwe unwane na Kristo, unwane na Kristo. Imana igusangize ubuzima bwayo, nawe uwe mu buzima bwayo, aribwo bwitwa Zoe. Zoe bisobanuye iki? Bisobanuye the life of God. Ni ubuzima bw'Imana. Imana iguha Zoe, sivyo? Ndizera nakekeranya rino jambo rihindura ubuzima bwawe, nk'uko ijambo rimeze nk'imvura. Iyo imvura iguye uramenya ko imvura yaguye. Ijambo ry'Imana niko rimeze. Ndizera nakekeranya uri kurankurikirana, urakwiye kwizera n'urukundo rw'Imana, urakwiye kwakira n'urukundo rw'Imana aribwo Kristo Yesu. Ndabakunda cyane. Yari Elvis Sezerano, akabiri gato gatekeye Imana nini. Nongera ashimira cyane behind camera Igoro, umukozi w'Imana cyane, ndamukunda kandi abikora neza. Ni wabaye image ameze uku. Tongera tubashimira cyane. Ciao ciao, shalom shalom.